nitwarira dukunda Elvis nkamvuka mu Masango ntara ya Muramvya komine Muramvya nye. None neza neza ikigo inshuti ya bose ubukize? Yego ndakizi kweri. Ukizi gute? Ndakizi kuko hari ikibazo cy'indwara y'intandara yamfata bikankubita hasi ariko kuvaho ntanguriye inshuti ya bose yo ni inshuti yawe gufata umuti hariho icyahindutse ngango kubera ko narose umuti mukeyi mugabo ngango ndabizi zarahindutse ko byankubita hasi mu minsi yahera siko biro gushaka kubyumva gusa mugabo ibiheza ngo binkubite hasi nkuko byari ibintu biva mu kuguru kw'iburyo gaca kigumya nkaza numva ndikubise hasi kandi ubwagiza hejeje kundungagiza nsanga ubwenge bwose nsubira gutora ubwenge mu muntu ndumva ko hari cyahindutse uwo muti aco wamfata cyahindutse ubu ntibimfata ngo binkubite hasi. Byagufashe neza neza ibyo byakubuza gukora byemeze gute? Kubisanzwe jewe nakora akazi ko kuyikorera amabuye iyo nikoreye naca numva umenga mu kuguru birafashe biragumbije nkaza numva ashaka kubikubita hasi nsubira ntambuka byanka bishaka kunkubita hasi ca ndata hasi ndahagarika niko guca nja ku nshuti ya bose nkabe biganira bampaye umuti byaciye bisubira birakunda ko nkora. Ubwo barampa uwo muti niko guca numva ko nayo imitende ndasubira aja kuri iyo mirimo yanje. Ikibazo c'amafaranga ndagifise naronse umuti mukeyi tundi dufaranga ndatubura nsanzwe bayeho jewe no mu buzima bugoye muhira ni jewe nsuma mvuye ku karaka jewe birangora kweri no ayo matwo dufaranga tw'umuti sindaturonka neza. None wewe kugeza uyu munsi ni giki wowe ushimira inshuti ya bose canke ico uyinenga ni giki kitagenze neza? Ico ndayishima nuko yampaye uwo muti gakunda ko nsubira kurondera ku kanuzu k'ifundarira. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.